Bakunzi ya Breze journalist amahoro y'Imana bane namwe. No munsi nkuko mubibona turi muri zone ya Gihosha neza na neza muri quartier ya Gihosha Irbe. Tugiye kuvumbura rero umwe mu bastari basanzwe bakomeye hariya mu gisagara ca Ngozi yitwa DJ Invest canke Invest Official no muririmbyi akaba no mu DJ. Turabona si ibintu vyoroshe ariko rero ava mu ntarango zari haba mu Gihosha turabona ngaho imidugu mengani ku ma parking bana ntiwora ibintu ngaha wabo byaramaze gufata inzira reka nsigene ugaye neza kugira ngo bana tugende ari sawa. Ndabona hari ibintu vya decor no musi ngo afise anniversaire burya ngaha tuje kumuvumbura ntiworaba ngaha ndabona juki ndabona nitiya ingaho ya hariya ndabona umenga naho asa naho hamye hicaye abantu hariya ya ndabona rero n'ama decor ibintu bikazakaze izi modoka sinzire ngo yaje mwiyihe ndabona vangware hariya ndabona niyi juki ngaha abantu urabona yuko atari ibintu vyoroshe cyane. Yani iyo ndabona itwikiriwe umenga yamye kuri mariage sinzi ko ari we yoba yajemwe hanaho ndabona umenga nyene havuye abantu ariko nyene DJ Invest ndabona hari yepfo nguri ya bana ndabona kweri n'ibintu by'ibidanje nk'ivyo mu kirori nyene si cyoroshe umutipe yiteguye ariko iyi modoka nayo iratwikiriwe ahantu si cyoroshe ndabona ko kumenga vyamaze gufata iyindi nzira have turaba indane bana ndabona n'indani ni sawa yana amasanamu meza cyane ngaha haratagase urabona yuko umenga abantu mu utaje wa muhungu erega wa muhungu si cyoroshe ndabona yuko umenga si cyoroshe kwe turabona ngaha reba DJ Invest Official Invest good bana manigazi bana fresh mashampanye bata ivyo ni biki naona bana munatagata ubu muntu none kwa papisi none umenga arakera none ko ngaha tubona umenga abere ibintu bikomakomeye n'ibiki ari amatara kwa ntibwoba none decor nayo si yororo tugerageje kuraba rero turabona yuko bakunze ba Breze journalist uno munsi ari ibintu bitagase ngaha aho DJ Invest cyangwa Invest Official yagiriye ibintu bikaze n'amahoka zeze ni sawa kwe ndabona mwese cyoroshe ngego nanje ni fresh ukuguru kw'inkokura kumaze nanje ndi ngaha bana murabona yuko uno munsi ari ibintu bitagase ngaha uti utuntu tukigaba genze utu mutu natwo tuntu brochette oranje nitwe twose mbona namwe ndabona yuko ari hatari yo umuntu rero twari tubazanire bamitwa DJ Invest DJ Invest no muri ko murabona ngaha ego DJ Invest woshobora kutwidondora kanaga kikari ngaha ndabona ego bari umunsi wacu yo DJ Invest from NGZ kukasaka downtown uruno kikawa mukana kapinyi menga katagira umwambi tubibona nyene nawe ni handi abavuga ndabona ibintu byawe kumenga si ibintu byoroshe cyane uriya mutipe mbona hariya ni uriya wishanete ujya no mu bodyguard wawe aratera mutaha avasi isahani ndiko mbona ngaha niyiwe Easy Invest Official original music. reka negere ndabo mu bossa wa DJ Invest zana uyu girama nyene ayo kama kino takasa zana bya bintu si yororo mutaba Easy Invest Official. aya matara na yara Merci. jana kumenga si yororo mutaba The King Manager. ngoba kunewe na buninde kamugende uno mu stiliste wa DJ Invest acha ba okay DJ Invest wavuze yuko imbwa bazenegeze rino shurwe ryawe imbari dahavura ringirira nabi ndabona yuko
umenga ibintu byataye no musire turi kumwe na DJ Invest ngaha yambaye umupira wa soka. DJ Invest ninde yo kwitondora abantu rero bamwe namwe batamuzi bacanka bafise ico bashaka kumenya kuri DJ Invest. My name is Invest Official. Yeah. Yeah, mfugaji wa NGZ ku Gasaka. Ya mfugaji wa NGZ ku Gasaka. Kwanditse ko yuko ari sokabo. Yes sir. Eperizo ibintu bizima twa ku bintu by'umuti. Yeah. Tutamana byo kusema ko tugira gute. Tuganira. Yeah. Ni company. Nande washoka kuzijya akora amasho gupegera tukakorera dawo. Bako nyine mabona ko yayikwiye ibintu umuvuga ngo tumasanze adufasha gusenga naye. Uriya. Pasta. The heaven. Aho. Aho. Nakave. Bya bintu si cyoroshe. Urabona baba champagne n'amarura. Ya uriya bamwitwa ngo DJ Invest, Pasteri uriya nawe n'umubonsa, styliste. Ewe nyimbali styliste dora capitale makariste bana. Mbe bashaho ati yana mugana nje hano ikasomega habasi. Ega. Abana bamwitwa DJ Invest cyangwa Invest Official. Afise indirimbo nka Dodo n'izindi ndirimbo zana mikro na size ndirimbo ikabikora neza cyane gose turari n'izindi ndirimbo neza cyane gose baje kuri YouTube channel yiwanje ni Invest Official. Yeah. Chanije ku Invest Official. Mukaza nizo zose YouTube, Instagram, Facebook n'andi hose. Leo burya ni Invest aranwa gasembo. Uriya pastor none ko mugendana kenshi nkunda kubabona kenshi muri ko muratembera mu gisagara ca Bujumbura muri kumwe mu bamupfani. Ya ebana ndabona yuko ari nze ndabona yuko ari ibintu byakomeye sana ngaha ebana turiko dufetana ifi none ga DJ Invest tugerageje kuraba ngaha hari ibintu twabonye hariya twabonye amamodoka tubona amavangwari tubona amaragitisi tubona amatiya none tugerageje kuraba zijya modoka ni harimo iyo ba wajemwo cyane zimwe musanga nyene ziri ba DJ Invest Official bona ari zitatu ari na uravyumvanye zitatu kandi namwe muri abantu batatu just none yawe uvyumva nyene nawe tu nizugiramo ya urabibona nyene nawe nico gituma wehereza n'amahenesa akaze mbwe uravyumva nyene tu bya bintu si yororo aba bari kumwe na bamwe mu basanzwe ubona nyene nawe bayihanga bimeze neza aba styliste aba bodyguard ibintu bimeze neza no mu pastor agendara gusengera nyine muri Benturo nikudusengera nyene tu nikudusengera nyene tu tware dukora ibintu byiza cyane murabizi bagonze ba Brazil journalist ndabona si bya bintu si yororo yewe ndabona bya bintu si yororo kwe urabona yuko rero iriya modoka ari ibintu bikazakaze hariya naho baca ibintu byose ni decor zubumesha murabona yuko ega bya bintu ntibyoroshe ngiye ya mbere arayinize yewe aregi ya mbere arayinize wa mungu si yororo yewe DJ Invest nawe hariya asoma nk'uwihaye kabisa abana umuntu abateka Invest Official cababwiye ati umuntu abatekanye bakunzi ba Brazil journalist reka tubaze dusubikira ikiganiro ngaha Invest Official tuzogenda tubabwira ivyuho hanyuma ariko gusa ngo ni happy bana yo WhatsApp wagwana ya